Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho hari umutegetsi ukomeye cane muri CNDD FDD wamaze guhunga igihugu. Ubu tuvugana akaba atakibarizwa ku butaka bw'u Burundi. Amakuru menshi akaba yemeza ko ibintu bikomeye cane, kandi akaba yemeza ko n'abandi bategetsi bakomakomeye muri CNDD-FDD baba bagiye guhunga igihugu kubera ibihe bikomeye kandi biteye ubwoba biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hakaba n'amakuru avuga ko hari umujenerali ukomeye cane muri CNDD-FDD waba ugiye guhunga igihugu akifatanya n'abashaka gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, dore ko amakuru adushikira avuga ko hari impinduramatwara zigiye kuba mu gihugu c'u Burundi, zikaba zasiga zihiritse burundu ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ubutegetsi budafise ico bumariye abene gihugu, ubutegetsi buhejeje abarundi mu gahinda gakomeye kubera ubuzima bugoye buri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akabandanya kubakina ku mubyimba, ababwira ko ibintu byose ari byiza ndetse abereka ko ibintu byose ari amahoro. Turabigaruka ko mu idonido ry'aya makuru turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu gisirikare c'u Burundi, aho abasoda batari bakeya bakomeje guhonera muri Kongo, aho bariko baricwa na twirwaneho imaze iminsi icuditse na M23, ndetse amakuru menshi akaba avuga ko hari abasirikare batari bakeya baguye mu kiyaga cya Tanganyika ubwo bariko bakurwa ku rugamba kuko bari bakomeretse cyane. Ibi byose akaba ari ibintu biriko biratera umujinya abarundi batari bakeya bariko bariyumvira gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye kubera akaga gakomeye cyane Perezida ateje igihugu, ndetse benshi bakemeza ko ibi bintu bigomba guhagarara kuko igihugu kigeze ahatemba, kandi igihugu kikaba kigeze ku mfiro kubera ubuzima bubi cyane abarundi babayemo biterwa n'ubutegetsi bubi bukomoka muri CNDD-FDD. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta cindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akane karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Umukuru w'umurwi CNDH Vini Nimuraba aherutse guhunga igihugu. Ibiriko biraba mu butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye muri no minsi ntibisanzwe. Haciye iminsi icegera c'umukuru wa Severebe n'amukomiseri Aloyizi batungwa nayo bahunze igihugu. Benshi byarabagoye rwose gutahura ingene nk'umuntu nka Aloyizi batungwa nayo ahunge kandi yaboneka ko yegereye cane abatwara harimwo na Perezida ubwe. Ubu naho ramukiwe Vini Nimuraba yari arongoye umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH. Vini Nimuraba ahunze amatohoza ku bunyonyezi yagirizwa. Nkuko twari tumaze kubibabwira, abakomiseri batatu bo muri CNDH barandikiye umukuru w'inama nshingamateka barega ubatwara muri CNDH ko yanyuruje amafaranga yoba yababa
umuriyaridi n'imiliyoni amajana abiri. Yongera akoresha igice kinini c'amafaranga ya CNDH mu ngendo yamamwo hanze y'igihugu, akanayonona mu bindi bo babona ko atari byo bihambaye. Amakuru dufise aremeza ko muri ino ndwi Justin Nimuraba yaswe urupapuro rw'inzira ruhabwa abanyacubahiro bita pasiporo diplomatique, ariko yaramenye ubwenge aranyegeza iyisanzwe bita pasiporo ordinaire. Ntibyagarukiye ngaho, muri ino ndwi nyine harabayeho gusaka muhira kwa Justin Nimuraba byakozwe n'abapolisi. Amakuru dufise avuga ko iyo ngingo yavuye kwa Perezida Ndayishimiye ubwiwe. Justin Nimuraba n'umuryango wiwe bahisemwo kuyanyaga. Amaze kubona ko atakindi gisigaye kiretse kumuhagarika, Justin Nimuraba yahisemwo guhunga igihugu. Yagiye ajanye n'umuryango wiwe, umukenyezi n'abana. Amakuru dufise aremeza ko yamaze gushika hanze y'u Burundi, yoba yanatanguye ibyo gusaba ubuhungiro. Ku mvo z'umutekano we ntaco tuvuga ku bijanye n'igihugu arimwo, kuko birashobora kumukwegera akarambaraye. Yari yatanguye neza ariko birangiye nabi cane. Justin Nimuraba akigenwa mu mabanga yo kurongora CNDH yaje yiziwe ko ashobora kugira ico amaze. Yaraganira neza n'abaharanira agateka kazina muntu, abari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu. Bose ababwira ko yipfuza kuzana impinduka mu by'agateka kazina muntu mu Burundi. Birangiye benshi barumiwe, bamufata nk'umwe mu begereye iperereza akanavugira intwaro ihonyora abarundi. Aho Perezida Ndayishimiye aziye ku butegetsi, we barahuje rwose. Uko Nimuraba abishatse niko yakirwa mu biro by'umukuru w'igihugu. Buri mwanya aramwandikira akamwishura. Birangiye batakivugana. Icizere yahawe na benshi yaracisha. Acudika n'abatwara iperereza bakora ibyo kunyuruza abarundi no kubica. Muri 2021 iperereza rya gisirikare ryaranyuruje indiri z'abarundi. CNDH ya Justin Nimuraba yaranse no gucisha mu kanwa iperereza ry'igisoda. Muri iyi myaka ya nyuma Justin Nimuraba yari umugenzi akomeye cyane wa General Major Ildefonsi Habarurema arongoye iperereza, ku buryo raporo ya CNDH atacu ari ikivuga ku mabi akorwa n'iperereza. Muri uyu mwaka twatabaje rwose Justin Nimuraba ku bijanye n'ipfungwa rya Colonel Leonidas Hatungimana batazira Muporo. Yakuwe mu mpimba ajanwa mu iperereza. Abana ba Muporo ntako batagize bandikira Justin Nimuraba. Inyishu yaduhaye zirateye isoni. Muri Munyonyo 2024 Nimuraba yari yahavuye agondozwa arajana n'umwana wa Muporo mu iperereza. Mbere Muporo baramubona, ariko ntiyaronka ingene avuga yisanzuye. Kuva ubwo nta muntu n'umwe mu muryango arasubira kubona Muporo. Icatubabaje kurusha n'ubutumwa Justin Nimuraba yarongikiye abana ba Muporo bari mu buhungiro hanze y'u Burundi. Yarababujije gusubira gutanga muri Fokode amakuru ya Muporo nk'uko n'iperereza risanzwe ribikora. Yababwiye ko babandanije bizobashikira mu buhungiro batazomurondera. Ikinyamakuru Iwacu kimaze kwandika ku bijanye n'ubunyonyezi Justin Nimuraba avugwamwo yoba yaragize inyifato zitabereye zumvikanamwo agasuzuguro no gutukana. Birababaje. Amakuru dukora mu masoko yacu mu iperereza avuga ko Justin Nimuraba yoba yari afitaniye amasezerano n'abatwara iperereza. Bamusabye ko hariho abo atazigera avugira bapfungiwe mu iperereza, banyurujwe n'iperereza canke bishwe n'iperereza. Muri Ndamukiza 2022 Justin Nimuraba ntiyatinye gutuka amashirahamwe yigenga aharanira agateka kazina muntu. Mbere akoresheje imbere y'inama nshingamateka amajambo asanzwe akoreshwa na leta y'u Burundi. Kaze mu zindi mpunzi. Justin Nimuraba arinjiye mu murwi ukomeye cane. Justin Nimuraba arinjiye mu murwi ukomeye CNDH arongoye itahora ishaka kuvuga ko impunzi z'abarundi.
ubu nawe araje muri uwo murwi. Impunzi ntitugira inzigo, turazi uduhanze uwo ari we, tumuhaye ikaze. Kumbure mu buhunzi niho azotahurira ko hari abarundi yahemukiye. Imana iramurinda n'umuryango wiwe mu rugendo rutoroshe batanguye. Sister Vinini Muraba yari umukuru wa CNDH agira gatatu, inyuma ya Musenyeri Emmanuel Ntakarutimana na Jean Baptiste baribonekeza. Sister Nimuraba yari yagenwe muri 2019. Muri abo batatu Musenyeri Emmanuel Ntakarutimana niwe wenyine yashoboye kwerekana umutima wo kugwanira agateka kazina muntu by'ukuri. Vinini Muraba ahunze haciye iminsi mike, uwo yasubiriye nawe afashwe agapfungwa. Ibi ni ibibazo bikomeye cyane biriko biribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko abakomeye bariko barahunga igihugu mu gihe bahoze ari abizigirwa bakomeye cyane ba Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abatwara Uburundi uyu munsi. Tuve kuri no nkuru irebana no guhunga kwa Sister Nimuraba, amakuru yacu tabandanirize ku nkuru y'akababaro, inkuru iteye ubwoba, inkuru igaragaza ko ibintu bigiye gukomera cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho hari amakuru adushikira yemeza ko hari abasirikare bakomeye cyane, harimo n'umujenerali ukomeye cyane muri CNDD-FDD waba ugiye kurongora abandi bari hanze y'igihugu, ndetse n'abandi benshi bariko barabona ko ibintu bitameze neza mu gihugu, amaze bose bagatangiza impinduramatwara zishobora gusiga zihiritse ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye. Hagati aho ingabo z'u Burundi zikomeje kugwa muri Kongo ku bwinshi, kugeza n'aho hari ziri kugwa mu kiyaga cya Tanganyika zitahanywe zakomeretse bikomeye. Ibi byose akaba ari ibibazo bikomeye cyane Ndayishimiye akomeje guteza abarundi. Turahojeje umuryango w'umusirikare Vincent Habonimana aherutse guhitanwa n'intambara ziri muri Kongo. Vincent Habonimana ni umusirikare w'umurundi avuka muri zone Matyazo, komine Mubimbi, mu ntara ya Bujumbura. Ni umusore yari afise imyaka yababa 27. Abe bavuga ko yari amaze nk'umyaka 5 mu gisirikare. Umunsi wa kabiri uheze ku igenekerezo rya 15 mu Kiza 2024 niho abaryango ba Habonimana baronka amakuru ko wabo yahitanywe n'intambara ziriko zibera muri Sud Kivu, aho abasirikare b'u Burundi bahanganye n'umurwi twirwaneho ucuditse na M23. Amakuru dufise aremeza ko hari abandi basoda b'u Burundi bahitanywe n'izo ntambara zo muri yindwi. Hari abakomeretse baba banapfiriye hirya y'ejo mu kiyaga Tanganyika mu gihe bariko barabatahana. Inkuru y'aba baguye muri Tanganyika turayigaruka ko hanyuma. Kugeza ubu ntituramenya amazina y'abandi basirikare b'u Burundi baguye muri izi ntambara. Turahojeje umuryango w'umusirikare Vincent Habonimana. Imana ibe hafi yawo muri bino bihe bitoroshe uriko uracishwamo na Perezida Evariste Ndayishimiye. Turahojeje n'abandi bose boba bamaze kumenya ko ababo baguye mu ntambara zabaye muri ino ndwi turangije. Ese abatwara Uburundi n'igisirikare batahura ko iyi ntambara atari iyabo, bakareka kumarira abavukanyi bacu mu ntambara batumva? Ni ukuri ibi bintu birababaje kandi birateye isoni. Perezida Evariste Ndayishimiye ni ukuri arakwiye kugenda, kuko ntaco ariko arafasha abenegihugu uretse kubamarira muri Kongo ku nyungu zitarizi igihugu, ahubwo ku nyungu z'akarwi gato cyane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Amakuru dufise kandi yizewe aremeza ko ibintu byaba bigiye guhinduka, ndetse akaba n'umujenerali ukomeye cyane waba ugiye guhunga igihugu akifatanya n'abasoda b'u Burundi bari muri Kongo, ndetse na Red Tabara mu rugamba rukomeye cyane rwaba rugiye gutanguzwa n'abarundi b'umutima bashaka gutabara igihugu babanje kwigizayo Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.